tunejejwe no gusubira kubana namwe banywanyi mudahwema gukurikira ibiganiro n'amakuru tubagezaho misi yose kuri Mbonesha kure ya Hejuru TV n'umwanya w'ayandi makuru twabateguriye muri uyu mwanya tubazaniye. Turi ku mugoroba wo kuwa kane ku itariki ya 23 kwezi ni Rusama 2024. Tukaba rero twabateguriye inkuru zivugwa mu gisata c'umutekano, ariko kandi tukaza no kubagezaho inkuru yihuta cane kuvyo kumenyesha amakuru mu gihugu c'u Burundi. Tukaza rero no kugera ku zindi nkuru zigaruka ku matora yimirije ya 2025 bivuga ko ashobora kubamwo ubusuma, ngo abantu rero boba batanguye kuvyitega. Byose turaza kubirabira hamwe, tutari twabagezaho ingingo nkuru tuza kugaruka ko muri aya makuru. Reka turamutse abadukurikiye bari mu gihugu c'u Burundi, bari mu bice bitandukanye mu gisagara ca Bujumbura hamwe n'ica Gitega, n'abari mu zindi ntara irya nino mu gihugu cose. Kibagiye kandi abadukurikiye bari hanze y'u Burundi mu bihugu bihana imbibe nabwo. Turamutse kandi bari mu bice bitandukanye ku mugabane wa Afrika no ku yindi migabane ya kure. Mwese turabakengurukiye cane ko mubandanya gukurikirana amakuru n'ibiganiro tubagezaho. Mu ntara ya Muramvya, ivyakozwe na bamwe mu bakozi bo mu biro vy'umukuru w'igihugu birateye isoni. Abanyagihugu rero basaba ko bishikira umukuru w'igihugu. Ese boba barakoze ibiki? Ni inkuru y'agahomerabunwa, muraza kuvyumviriza muri aya makuru. Tubafitiye kandi inkuru ari nayo tugiye kubagezaho. Imbere yuko tubagezaho ivyo vyakozwe n'abakozi mu biro vy'umukuru w'igihugu bihejeje gutangazwa, umunyamahanga yifuza gufata amafoto ategerezwa gusaba uruhusha. Urongoye ikigo CNC kijejwe kugenzura imenyesha amakuru mu Burundi, Vestine Nahimana, ni wamenyesha ko ata munyamahanga arekuriwe gufata amafoto mu Burundi adafise uruhusha rwa CNC kiretse ari mu manza z'umuryango gusa. Ibi rero abishikirije nyuma yaho Kino Yves aturuka mu Bufaransa yategetswe n'abapolisi gufata amafoto yose, ariko arafata kubera ataruhusha abifitiye. Umunyamahanga rero akaba aturuka mu gihugu c'u Bufaransa, amaze imisi agira ingendo mu bihugu vya Afrika ari kwikinga. Mu gihe rero yaravuye mu gihugu ca Uganda akabandanya mu gihugu kibanyi c'u Rwanda, yavuye ashika mu gihugu c'u Burundi. Mu Burundi rero ntivyamworoheye kuko igihe yariko agerageza gufata amafoto, abapolisi bamwatse ibikoresho yariko arakoresha, hama ategekwa gufuta amafoto yose yamaze gufata kuko ataburenganzira abifitiye, ariko mu nyuma yarasubijwe ibikoresho vyiwe. Ibi biri mu vyatumye Vestine Nahimana arongoye ikigo CNC kijejwe kugenzura ibimenyesha amakuru bikora mu Burundi hagira ico ashikirije. Muri ivyo yashikirije rero umunyamahanga aturuka mu Bufaransa aho menyesha ko abanyamahanga baba baje mu Burundi basabwa ko baba bafise uruhusha rwa CNC kugira ngo bemererwe gufata amasanamu. Tugaruke kuri ya nkuru rero y'Muramvya. Vyaraye bikozwe na bamwe mu bakozi bo mu biro vy'umukuru w'igihugu birateye isoni. Abanyagihugu bo basaba ko bishikira umukuru w'igihugu. Ku itariki ya 21 kwezi kwa gatanu 2024 hagati y'isaha 9 n'isaha 10 abakozi bo mu biro vy'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye bari mu modoka zibiri, bari bafise imbwa. Ni imbwa bivugwa ko ziri mu zigendanira canke zicunga umukuru w'igihugu. Barashitse hafi y'ibitaro bikuru vy'intara ya Muramvya, mw'irembo ry'ibitaro bavuye Gitega. Baciye bahagarika imodoka guparika, baca bavamwo bagenda kwihagarika hanze yaho aba baganga baba muri home, hafi yaho abanyagihugu badandariza utwama. Abakozi bato bato bakorera kuri ivyo bitaro canke abatravayeri baciye begera abakozi bo mu biro vy'umukuru w'igihugu babwira ko bagize nabi, bari kuvuga bakabereka aho bihagarika. Ubwo nyene baciye bafata b'abatravayeri barabakubita cane, bongera basokorora inkoho ntono canke pistole barazibasongesha ko, bongera bazibahondesha
barazibahondesha bababwira ko bohava babishe. Abanyagihugu rero barakongeye ari benshi. Abakozi bo mu biro vy'umukuru w'igihugu rero baciye batera ubwoba abari aho bose ko bihenze bakabivuga bazibonera ko baciye burira izo modoka barigira ataco binona, bagenda rero baratwenga bimanukira i Bujumbura. Rero bakubiswe bose bariko baravurirwa mu bitaro bikuru vy'iyo ntara. Mu gashavu kenshi abanyagihugu basaba ko ivyo vyaraye bikozwe bashikira umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ko muri akagira ico ahinduye kuri iyo nyifato y'abo bakozi arongoye canke akabafatira ingingo zibereye nk'uko vyasabwe n'abene igihugu. Yandi makuru nk'uko twabibateguriye, hunga amatora yimirije ya 2025 arashobora kubamwo ubusuma, niko Phineas Nigaba atangaza. Unicegera curongoye umugambwe Sahwanya Frodebu Phineas Nigaba amenyesha ko amatora ya 2025 ashobora kuzobamwo ubusuma, nta karata karangamuntu ikozwe ku buhinga bwa none ihari. Bacejwe gutegura amatora azofatira ku bitigiri vy'amatora ya 2020. Seni iri gukora atategeko rigenga amatora bafise. Ivyo vyose birerekana ko amatora atamwizero yotanga. Umuvugizi w'umugambwe Sahwanya Frodebu akaba n'umuvugizi w'umugambwe Phineas Nigaba yaraye rero ashikirije amakenga ku itunganywa ry'amatora yimirije mu Burundi mu mwaka 2025 na muri 2027. Amakenga rero akaba ahagaze kuri ibi bikurikira: Seni iri gukora atategeko rigenga amatora bafise. Ibiharuro Seni izofatirako nivyo mu matora y'umwaka wa 2020, hamwe n'uko atakarata karangamuntu itunganijwe ku buhinga bwa none hari mu gihe mu ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu bwaheruka kwizeza abarundi ko iyo karata izoba yakozwe. Phineas Nigaba agira ati: biratangaje cyane kubona umurwi Seni ukora atategeko rigenga amatora bafise. Ivyo bari gukora byose nta mategeko bari kwisunga. Ikindi nuko atakarata karangamuntu ikozwe mu buhinga bwa none ihari. Irya karangamuntu iba ikozwe mu buhinga bwa none ku buryo udashobora kwiganwa, kuko nk'ubu izo karata karangamuntu zihasanzwe usanga hari ufise imwe canke zibiri mbere na zitatu agashobora gutora akarenga rimwe. Ivyo rero ngo birashobora kudatanga umwizero ku vyoba muri ayo matora yimirije. Mu nama rero yatunganijwe kw'igenekerezo rya 17 Rusama, umukuru w'umurwi wigenga ujejwe gutegura amatora Prosper Ntahorwamiye aberwa bose n'ivyo amatora baramenyesheje ko ikarata karangamuntu ikozwe mu buhinga bwa none bita biometri itazokoreshwa mu matora ya 2025 azokoreshwa isanzwe ihari. Ikindi nuko amatora ya 2025 azotunganywa hisunzwe indinganizo nshasha y'intara zitanu, nk'uko rero zanatangarijwe abene igihugu. Buri umwe wese akamenya rero intara azoba aherereyemo. Reka rero tubagezeho n'iyindi nkuru n'ubundi ivugwa mu bigiye bitandukanye. Ubwo pafe ntiyoba yarugaye bikayigora kutubwira canke cejwe gutoza ibiturire. Abantu benshi bibajije ico kibazo. Iyo ni inyidogo y'abanyagihugu bitura Komisariya General de Migration canke se SGM, aho abenshi bita pafe ya kera ijejwe gutanga ibitabo vy'inzira, harimo passport, harimo laissez-passer n'ibindi. Abanyagihugu rero bakavuga ko badatahura na gato ukuntu hari abamara amezi n'amezi barendereye impapuro z'inzira, ariko kuzironka bikaba ikibazo mu gihe baba barisha amafaranga yabo. Babona ko pafe isa niyoba yarugaye ikananirwa no kubibwira abarundi, kuko bitumvikana ingene n'impapuro zisigaye ari ikibazo, canke n'aho abayobozi ba pafe bakaba bashizweho kugira batoze ibiturire mu banyagihugu, ko utarisha igiturire ataronka passport. Bw'abo banyagihugu rero ngo bisigaye ari nk'itegeko kwinjira muri pafe ategerezwa kugenda yitwaje amafaranga y'igiturire, aho hari n'abapolisi bategerera abantu
ku muryango winjira kugira ngo bumvikane amafaranga babaha babone kubafasha. Abanyagihugu bagira bati byose bibure mu gihugu n'impapuro zice zibura iyo bija hose bafe n'igisata ca leta gishasha kijejwe gutoza ibiturire kuko ibihabera bisiga ubwenge. Ni mu gihe rero hari abenshi basibaha ingendo zabo abandi bikanka ko baja kwivuza hanze y'igihugu kubera ico kibazo c'impapuro z'inzira. Ivyo biruko mu gihe umuyobozi mukuru w'ico kigo Pepe Maurice Mbonimpa wewe bandanya gusigura ko icikagurika ry'umuyagankuba riri mu bicereza izo mpapuro z'inzira zugurira abanyagihugu bamirira kure. Ivyo biruko kandi mu gihe haciye igihe kitari gito inzego zitandukanye zidasiba kwizeza abarundi ko ico kibazo guca torerwa umuti ariko bigaherera mu majambo gusa. Abanyagihugu rero barasaba umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye kugira ico cekereje canke gufata ingingo ibereye kuri ico kibazo kiruhije abarundi benshi. Tugaruke ku bindi bitandukanye vyanditswe n'ikinyamakuru SOS Media Burundi. Ico kinyamakuru rero gitangaza ko amarozi ateye ubwoba abantu kuko haraheze umwaka urenga abantu benshi barwaye bereka ibimenyetso vy'uburozi birukira ubuvuzi kama. Umuntu rero apfa kumva aribwa mu nda ashushe adahwa canke acibwamo aca yirukiraho yumvise umuntu avura ishano. Ni amazu azwi cane n'abajejwe intwaro ku rwego rwo hasi kuko abantu bose bahakeneye barajayo. Aba hantu rero harasanzwe hazwi ko hari abo bavuzi nka Gatumba, Bubanza, Kamenge, Kanyosha, Rohero n'ahandi hatandukanye. Umugenzi wanje niwe yandangiye aho noja igihe nari ndamubariye ko numere nawe. Naciye ngenda mu Kamenge mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura narinze guca ku bitaro na bimwe. Nasanze abantu benshi cane, umwe wese usanga yifuza kumenya uwamukoreye ivyo bintu imbere ya vyose. Naratomboye rero baca barandungika ahandi kubera ivyo banje bari babishoboye ngaho. Bivugwa rero n'umunyagihugu haba mu bumanuko bw'igisagara ca Bujumbura wavuga ko yaciye aja kuraba umuganga w'umuhinga mu vy'indwara zo mu nda, ibipimo bimwereka ko yari ishano caramuha umuti arakira. Hari intayi wundi rero wagize ati nari ndamaze iminsi ntagira akayabagu kandi babara mu nda, hari uwampanuye ngo nje kuraba ko batampaye ishano ndiko nditegura ngo ngendeyo. Irindi jwi ryarambariye ngo nobanza kuja kwa muganga. Ibaze namwe nasanze mfise imbanyi y'amezi 3 ntari mbizi. Ivyo vyashikiye rero ni benshi cane ku mugwa mukuru w'ubutunzi, hari n'abajayo kenshi. Nari ndwaye babara umubiri wose ndivuza ikiringo kirindwi nakira. Naciye mfata ingingo yo kuja kwivuza ukundi baca basanganisha. Naratomboye ndaronka umuti none narakize. Ubwo mbere rwayo umugore wanje mu nyuma rero nije nafashwe. Bivugwa rero n'uwundi munyagihugu himbawe nuko yakize. Kwipimisha rero muri abo bavuzi kama gusuzuma birazimbutse bikaba navyo bituma abantu babirukira cane imbere ya vyose. Ku mafaranga 2,000 gusa uhawe agafu ushira mu kiganza uca uciramwo ukavanga n'amate. Yako gafu rero gacanganye amateka agiye gaciye gutukura, no kuvuga ko warariye ishano ngica iyo ntaco wabaye nta kintu na kimwe gihinduka ngo tukabikesha abo twavuganye. Nkuko SOS Media Burundi itangaza. Turabakengurukiye cane ko mudahwema gukurikira amakuru n'ibiganiro tubagezaho. Basaba rero kugira ngo muze gucikwa n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye tuba tubahereza kandi tukabagezaho kuri iyi mboneshakure ya Hejuru TV. Imana ibahezagire ntimusubire gucikwa n'ayandi makuru.